uri muri Amerika ufise umwana mu nda wabuze ico ufungura wari wiyumva gute? naragize panic attack fisi inda nibaza ko yuko ngiye gupfa. Nari zahabuze gatonya n'ukuri n'umwana ngiye yaragiye kuvayo. Abambwiye ngo umwana ataravuka si umunyamerika, donc co wimenya uzoze niyo yo green card yawe yamara imyaka 4 canke umaze kuvyara uwo mwana akaba umunyamerika. Zavuga okay. Papa w'umwana yarafise akazi gakomeye cane vraiment, muga ico yakora yararihiye inzu rimwe ashoboye gusoma gasoma canke abavyeyi bakamfasha nkagenda nkabwira mama ati mama anti nukuri vraiment jewe habavye muduharage akanyurira agasorori nkagenda muri nkafungwa. Muri mugo buzima abari hari barabizi ibujumbura abagenzi bo baramenye ivyo uri kurabamwo canke naho ibikwiye ko twisarisha? Baramamagara abagenzi ngo duhese nk'ari mirekeke ngo tuzokugira ngo basi ngo tuzokwibuke ko wagiye muri Amerika. Nkabwira murazi yuko niyo ndose amafaranga banza kuyaharurira ico agiye gukora, nyuma ndose 1000 banzi yuko iki gikora iki nkanagira nayo kubika kubera ko ejo nzi ko nazoba mfise. Naraharura ibiharuro nkavuga wapi ibintu sibisivyo, umva n'igiharuro canje kidakunze, umva noronka n'ibiharuro nk'abandi bantu eka biragoye juste. Kandi hariya twumva umenga ifaranga niyo riruzuye. Barababesha batubesha gute? Barababesha kubera ko ntabwo tubaho mu marundi, ntabwo turiho amarundi, turiho amadolari. Wavyaranye n'umuntu atari umurundi, biroroshe kuvyarana n'umuntu mudasangiye umuco. Hello boys and girls, inizira komeze neza kwa kundi ahandi ndabura ko ari juste gale cadre from Morisa aka Black Merchant Black behind the camera mwitu musaza ndabura ko ari umukubito n'umumomoro n'umutaturo ndabura ko tuko duregezwa na akaranga event ifatekanije na Bro Harmony ku gitaramo kidasanzwe kizobera kuri Jean de Public imigwi ndagakaranga idasanzwe troupe amagaba association culturelle abagumya banga Inahemuka indanga Burundi n'abandi benshi n'imigwi y'ingoma ndabura ko izo bayahuriye mu kintu bita umukozi wawe twinjira amafaranga 10,000 gaza gisanzwe amafaranga 1,000 muri VIP muri bane bagaca babahereza table yanyu umuriyoni muri bane bagaca babahereza n'icupa rya champagne queen point idasanzwe tavuze byinshi bikurikirana ngaho kwa kundi ahandi. Umukozo festival tugicika ndakubwira yuko tugaruse ngende ndakubwira yuko tugaruse Queen Poem idasanzwe ndabura ko dufise umutumire uno munsi n'umurundi asanzwe ba muri diaspora ya Amerika na caca nahantu bita muri Washington DC. Intahe idasanzwe yiwe afise ivyo atubwira mbega amahanga ameze gute, ivyiza byo mahanga nayahe, mbega hoho witwaye nabi bamwiki ni bimwe mu bintu byinshi cyane mu vyo kutubwira mu rugendo shure rwiwe. Queen Poem idasanzwe turi mu murongo w'ubuzima. Mwite Ishimwe Liketia Sharon. Liketia Sharon. Mwite Ishimwe Liketia Sharon. Mwite Ishimwe Liketia Sharon Queen Poem idasanzwe niwe mutumire uno munsi. Ndakura musa Ishimwe Liketia Sharon. Ndakura mukije Gael. Nizera komeze neza. Ndameze neza cyane. Welcome back mu gihugu cy'amata n'ubuki. Thank you. Queen Poem idasanzwe. Well, thank you. Merci basi. Ego. Haraciye imyaka ingahe? Je n'ukuri ngumanza. Ça c'est ma 3e fois qu'on va. Depuis quand? L'année passée. Ego. Donc summer, décembre, summer. Peut-être même en décembre on garuka. Mon gars avant ça j'avais fait 5 ans sans venir au Burundi. Ego. Bikubiza Queen Poem idasanzwe. Ugumuza niki kintu warukumbuye mu Burundi? Mu Burundi ndakunda vibe yaho, ndakunda klima yaho, abantu indya kuruhuka
hariya ni stress gusa nukuri hariya ndahita sigaye meze sigaye nirefera nk'umuboyi cyangwa umuyaya ana iyo umuboyi hageze kubibona araduga kugenda kuraba umuryango muga akamanuka ibujumbura agakora mugashaka kugenda gutema inoti bakaduga ruguru ko ariho hamworohera eje muri Amerika ndumukere unga nabonye njetse mu Burundi ndumutonzi urumva nahaye aha birikoza kwini poem idasanzwe kuba tazi likitya Sharon nishimwe ishimwe Sharon ninde Sharon ni umurundikazi navukiye nga mu Burundi muri quartier 5 mu Ngagara nkurira mu quartier Kinindo niho nagize imyaka myinshi avant yuko nja mu mahanga en 2014 maze imyaka hafi 9 mba mu mahanga ndi umwana ndi umumama ndi umwanditsi ndi umunyeshure apparemment ndi umuririmbyi ndandika vraiment différents trucs ni récemment on nagiye kumenya ko mfise ingabirano yo kwandika urumva ni un peu ndiko ndayidevelopa umva Sharon arimwo vyinshi yego Sharon nuko watubwiye ingene wakuze 2014 vyagenze gute guruje mu mahanga waronse bourse agenda green card vyagenze gute jewe nagiye mu mahanga ntumwe ko n'umuvyeyi wanje mama wanje yaba mu États-Unis yaramaze 2 ans abayo hama agira regroupement familial et niko ni retrouvé muri États-Unis nukuri yabaye surprise na je navyo bambwiye ko ngiye ngenda oya je numvise ngo tekera tugende cindatekera tagenda nuko uragiye urashitse mu mahanga ukicururuka indege nike kintu watanguye kubona ubwa mbere indege iri kirururuka narariye imihari myinshi kubera nashitse fin septembre hari ibiti byinshi muri Amerika bagira ibiti byinshi hano abamera ibiti barabigwiza gose rero kururuka kuri aeroport ya Washington DC ata building nimubona ukabona ibiti gusa generally imihari evara myinshi kandi vraiment hama kururuka naho tuja mu autoroute ivyo bita highway mu Congereza naho nyengo manje imihari kwa ko ya ma building nabona jina inzi yuko ebare shika mbona vya bindi nyene doa tubona mu television mwana sanze ateko bimeze oya wasanze atari ko bimeze siko bimeze gute amafilm aratubesha ni nka set zijya zisanzwe ego ajyamaza arahari muga ntugiye ngo ni bose bayabamo abari ahantu hamwe abari mu boss nka kuryaye uvuga ngo kiriri urumva inzu yo mu kiriri n'umuntu nko mu Kamenge ntashaka kuba mu nzu imwe urumva kandi bose n'abanyabujumbura hariya ariye ko baba bafise n'amavile manini usanga mana hamwe ari heza ahandi ari habi hamwe hari organize nk'umwazungu usanga ari ahantu habasa bien mubirabure bakaci bashaka kuhagira ahantu n'ibintu vya politique nyene mugasi c'est pas que baba babuze ayo mafaranga yo kugira yo kuhagira heza gusa nyene ni juste que umwirabure ahantu hose ari mu bazungu na n'umunsi numwe bamwubaha ntibashaka kwabaho neza bamufata nk'igikoropesho nyene donc biragora niyo uri umwirabure kwavansa cyo kimwe nk'umuntu yera mu bihugu vya hariya usanga bigoye un peu biba bigoye uraciye mu highway mu autoroute urashitse rero ya Amerika ubona muri filme bica bigenda gute je narenze ko nshika ntori dollar ahantu riri sinarinzi yuko mama shikama nk'ikintu c'igihumbi ca dollar ati sohoka mwana ndashika sanga siko bimeze ayo mahera urayumva ukayumva ku gutwi utagiye kuyikorera nta numwe yaguha et quand tu commences iyo utanguye gukora ayo mafaranga utanguye kuyakorera utangwa kuvaloriza wagaciro iyo dollar kuko ego c'est vrai twese turakora muga nukuri kurya amadolari azimvye
niko nabo nyene barazi ko nyene baradukuramwo turihisha amaraso yacu riha warushe ntabwo baguhamayira gutyowe urakora ukaruha ugataha muhira waraba amafaranga ukoreye ukavuga none nkaya cejo kwenza usawukazi muga nyene nta kundi uragenda ugategezwa kumenya aho uteza kurondera ukungene nyimba umwaka warokorera ya aye umwaka ukurikiye ukorera yandi nuko uratubwiye ati rirya dolari warazi ko mama washika ari guha urashitse mama wawe usanze atajya guhaye byaciye bigenda gute ibinyugunyugu byavuye biva mu mutwe oya naciye ngenda kurondera akazi 2 semaines après ngenda gukorera umwirabure bava he yari umunyafrika yava muri west je crois ko yari umusenegale acambwira ngo nkore 2 semaines ngo ngire training stage kwimenyereza kumenya akazi pendant indwi zibiri atampemba ndavuga ntacu tugeri yanyemereye mengo kumpemba impara amadolari 8 kwisaha impara amadolari 6 kwisaha nkace nkora kuva 8h du matin gushika 22h umunsi wa mbere naratonze natashe ndiko ndarondera umuntu ngira massage wamengo bankubitaguye naterura amakarton aremereye ndagenda twadandaza n'injya ntabwo nazitora ntabwo nari nemerewe kuzirya nateza kubiriya ivyo dandaza nateza kubiriya hama ndatonda umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ndatonda muga sinahejeje shift araciye nta namubwiye ntindagiye kugura amazi ndagarutse ndafata train ndataha kwana navuze ati nyemba ukuye muri Amerika ariko bakora amafaranga ndayahevye nzocisaba mu Burundi ego nuko uratashe muhira mama wawe ati uyu mukobwa ahevye akazi uzanye bwa bufinyi bwo mu Kinindo niko yambwiye uko nyene cinamubwiye nti mama yakubwiye gute bitubwiye yambwiye wari uko nyene bivutse ngo yazanye bwa bufinyi ngo ngabibaze ngo ngana no kubigenda ngo idolari zoyikorera idolari zorikorera ndamubwiye mama hehe kuntakinte yarakishoye jewe amnarenje ivyo aba esclave bararishe jewe sinaje ngaku kurondera idolari 8 kwako narayaharuye amadolari 8 kugwiza amasana nakoze ndavuga ati nta kigenda nibikundi ibiharuro ntibikunda je nshaka ibihumbi ko navuye ngaga gaseka we batanguye kuyubaka vuga ati jewe nkunga mu myaka 2 ndashaka ngiki building kinini yari agaseke we yari hejuru hajya size nyene haye nyene mungare ndavye ibiharuro kungene vyari bimeze ndavuga ati nikizocamo maze kubona ko kitazocamwe urebye cyagenda gute mama wawe acafata acakubwira gute maze kubona ko akatsura gasituye jakazi narakavuyemwo ndamaza mama mbwira rero y'amafaranga ari mama acambwira bwa mbere manzi ugende mw'ishuri manzi ugende wige ndagenda ku ishure batangwa kumbwira ko niga imyaka 2 n'igice icongereza ko atacongereza narenze hama ndavuga iyo myaka ni myinshi cyane je nshaka diplome yihuta muga nkagenda nkaraba ururimi sitaruvuga sitagwandika sitagumva urumva ya maslenge yawo ifo apa slang gusa bisanzwe nubwo ya kame muri academique nicongereza kiya tusanzwe tuzi ntabwo bakoresha amaslang bakoresha verbe ko riri mugabo yutazi igifaransa deja ntabwo nari meze neza mu gifaransa ko je nikundira ibiharuro cyane ururimi rw'ibiharuro naragumva mugabo ururimi rwo kuyaga n'abandi bantu wapi je sinariyemo so temera iyo myaka 2 ndayiga imyaka 2 n'igice ku ma critique menshi y'abagenzi nire ngabo ubuntu uzoheza ryari hoho ni watangura kwiga bikamara imyaka bizogenda gute ndabwira moi je m'en fous bavuze ko niga imyaka 2 n'igice mama wanje yambwiye ngende kwiga imyaka 2 n'igice niho hari diplome nama yo kwiga icongereza nkaronka iyo diplome basi nubwo vyogenda gute nzofuma nta mu Burundi nuguza agashure gato nigisha icongereza aho ni mugihe nashoboye kubandanya ishuri aho rugiye kwiga icongereza gusa imyaka 2 n'inusu wari uzi ugiye gutora amamiliyoni oya amamiliyoni narabonye ko ateko kidacamo nemeye guca mu nzira
ishuri y'ishuri hama rero hama ndiga ico congereza ndagiheza ndatangura programme ya mbere ubwa mbere nari mu bintu byo kubaka nagize programme yitwa architecture and engineering design ibintu byo gucapa ibintu byo kubaka kuko nashaka kuba engineer hama ndatangura akazi naho nyene sanga vya biharuro sivyo nasanze vya biharuro atari ivyo naronka amafaranga nzi ko mvuye mu ishuri ari buri nk'ibihumbi 100 ku mwaka sanga akadiplome k'imyaka 2 siho kigerera ndabwira none diplome ya donc ya nshatse kuba architecte cyangwa nshatse kuba ingénieur bizogenda gute we warabinoti je narabinoti uko urumva nibo bantu bambere bafite amahera kandi byari ibintu sanzwe ndanakunda byo yari shwa ya mbere kuva nkishika kuko nivyo no ngamundi navuga ati byaranga no kuri kera sinakunda ishuri niga kuri Horizon mugana nashaka kwiga kuri UB kwiga kubaka muri UB muga sinzi ukungene president ariko kimubwira muga yeteza kumpa vraiment nkiga kubaka hama rero so dashika sanga monde yo kubaka iragoye cyane kugira ngo nk'amahera menshi barabikorera bandungika mu ishuri ugenda kwiga iyindi myaka 4 amacambwa ko n'inyuma y'iyo myaka 4 ntejo zogenda kurondera experience ndagiharura n'imyaka yanjye sanga nzotangwa kuba stable à l'âge de 35 ans ndavuga ico nikibaho tijewe ngaho we nibirimo banafatana nabi sinabikunda aba ingénieurs sont n'abantu bari arrogant cyane kandi nanje sunda injustice mu buzima iyo uvuze ko gufata nabi ucyatse kuvuga iki Jean aba boss bafatana nabi bamwe nyene urakora akazi kose niba je ntushimire basi muga kama iyo respect nyubaha nk'umuntu ntunkoreshe amasaha menshi kwa kuri boss wanje amasaha natezwa gutahira ko ndeka ntahe kuko muri Amerika dukorera ku masaha yarampamagara ama weekend ngo nze gukora nkambwira je nkoreje amasaha yanje yakwiye nisinza hama mu nyuma biherana nyirukanye namubwira nti nubwo nyirukanye urandenganije ndamubwira ati urazi none uyo yari umwenjeniyeri umwirabure umuzungu naje mwirabure je nyene nakora muri iyo company twari team y'abantu 5 nije mugore yirabura wenyene nari muri iyo company y'abantu 5 nije mugore kandi nirabura je nyene so uwo mwenjeniyeri yaranyanka nubwo ari we yari yampaye akazi kuko ndazi ko je tugize dushatse gudiskita ibintu vy'amaprix vy'amadisha tugize ama interview y'akazi akazi akamutona imbere n'inyuma ndashaka gucangana nawe nyene ukumigwa so yarampaye akazi atabishaka kuko yabanje kundindiriza 2 mois avant yo kumpamagara je nzi ko naka kazi atanaka naronse ndarumva ngo ingukore ndamubwira nti okay sawa nzoza land ndatonda mugoromva nagoze nka 3 mois ndamubwira ati plus jamais jagasuzuguro ndakanga jewe ndavuye no mu bintu byo kubaka nshifata rero inzira yo kuja kwiga ibintu vy'indege ubu uye nivyo ndimwo kubera iki natoye indege ni kubera ko hari amahera cambere ca kabiri ntabwo ari abantu bagendera ntabwo boss wawe ari umuntu mukorana boss wawe ni leta so abakozi ba leta rero ntabwo upfa kubigenza kuko oye surtout nko muri Amerika ho nk'umukozi wa leta nshobora kumwirukana uko oye kiretse yakoze ibintu biri vraiment sensible atakurikije amategeko je nanje ndaze gukurikiza amategeko iyo mbwiye itegeko rimeze gutya jewe tugenda ku murongo nuko uvuye i Burundi uvuga ati ngiye gutora amafaranga ariko ukubisengera nk'imyaka nk'itanu ukiciga amashuri y'amafaranga utarayaronka imbere ko tujya mu byo kwiga ivy'ubupiro turimo wiyumva gute wumva abapito basize Bujumbura bamwe ariko baratera imbere abandi bakiri hahandi nawe bakwizeye kwikashi kandi ntabiraronka muri wewe baramamagara bagenzi ngo duhese nkani birekeke ngo tuzokugira ngo basi ngo tuzokwibuke ko wagiye muri Amerika nkabwira murazi yuko niyo ndose amafaranga banza kuyaharurira ico agiye gukora nyuma ndose igihumbi banzi yuko iki gikora iki nkanagira nayo kubika kubera ko ejo nzi ko nazoba mfise umva biba bigoye deja
je nakubwiye ntibiharuro ntibiko biracamwe mu buzi bwose nakora naraharura ibiharuro nkavuga wapi ibintu sibyo umva none igiharuro canje kidakunze umva noronka n'imiharuro nk'abandi bantu eka biragoye juste kandi hariya twumva umenga ifaranga niyo riruzuye barababesha batubesha gute barabesha kubera ko ntabwo tubaho mu marundi ntabwo turiho amarundi turiho amadolari uzokora par exemple ngenda kwereke juste nko muri Amerika icyo bita average amahera minimum y'amahera abantu bahembwa muri Amerika yose ni $7 par heure bikace bivanayo na state ubamo na eta urimo so eta urimo ibifise nayo nyene minimum yayo ça veut dire ngo federale yatanze 7 eta iteza utanga ntuzenya yayo prix yayo nayo nyene ukasanga nka jemba muri eta ya kabiri izimvye muri Amerika yose amafaranga yanje of course niyo ndayaronka usha usanga ari menshi par rapport y'umuntu aba nka za Michigan urumva cyangwa umuntu aba Ohio ati mugabo ukacusanga jemba y'ubuzima bubi kurusha bobo kuko jewe amafaranga nubwo bari menshi ibintu biba bizimvye Ohio baronka make mugo ibintu birazimbuka urumva so byose biravana donc na hantu buri hamaka bikace bivana no kunyene na uyu uri wenyene usanga amasharge ari menshi urumva iyo ufise iri nk'umuntu usanga abana neza n'abantu mukabana nko mu nzu mugafashanya amafacture usanga ibintu byoroshe nico tumusanga na hariya ni abantu bagize mariage usanga yabo umugabo yabo umugore bose bafise akazi kandi simvuze ngo bose barakenya ariko bose ni bakenya hari abafise amahera mugabo ni babandi nyene usanga soit aba commerçant soit usanga bafise izo diplôme zikomakomeye ugasanga barafise nk'abantu baba connexion bafise akazi keza ugasanga par exemple n'amahera aramworohera kubika kumugano niyo baba bayafise nta muntu uzobona asesagura amahera ngo ariko arasesagura gutyo oya tusanga bayashize mu bintu ugasanga baguza amazu urumva ugasanga ayo mahera menshi wewe azaririha iyo ntuzenya iyo mortgage y'inzu haka agenda kwiguha amafaranga abantu kuko l'argent amadolari ntabwo nta n'umunsi ntabari garanti kwa kujya kuntu tunahembwa no kwisaha biba bigoye so iyo utakoze isaha iyo saha nayo hembego udakoze ntujya udakoze ntuhembwa wow kubisa indwi yose ugwaye uri muri ropo kiretse ufise ico bita sick days iyo misi uba warakoze ugasanga baraguhaye imisi ya congé kuko twe imisi ya congé urayikorera urumva usanga nk'ubu ukoze nka une semaine ugasanga baguhaye nk'amasaha 2 ya congé cyangwa amasaha 3 ya congé indwi ya kabiri ababa ya 6 kumusi tukora amasaha 8 ukasanga ukugenda urakora mu mwaka wagize iyo misi yo kugwara cyane ya congé so rero iyo tugenda kuyikoresha mu gihe vya kweri donc ubudashoye gukora muga udashaka non plus kubura amahera urumva so muri Amerika rero usanga ibintu nta kigongwe bagira vraiment oya ego nuko rero cyo bifatira inzira urahevye by'ubu engineer ego ubuzima cyabandanya gute imuhira mama yakubona gute umuryango ntibabona umenga urafyina mama yanyise umusazi mama nje yanyise umusazi kuko ramubwiye nti jewe vraiment ibi bintu sitabishoboye ndabikunda c'est vrai muganda ashobora konzi gucapa cyenda ashobora kugenda mu Burundi nukuri no aenda go chapie nawe inzo nawe nyene uvuga ati vraiment none chapie none chapie tukiyage no so ndi n'umuntu nkunda no kwihonsenya ndakunda kugira ama recherche nkara ibintu bigezweho ndakunda ndakunda kubaho ubuntu ibintu nyene à la mode no biraryoha iyo utari inyuma kwako nasanze premièrement gusaza ni mu mutwe kandi je nasanze imyaka yanje atari mikenya cyane kandi nari shaka gusaza no donc ndakunda kuguma ni rensenya kugira menye ibiri ko biravugwa donc non seulement hondi cyangwa aho ngiye kuja cyangwa aho ngiye cyangwa au niveau mondial
bivanye n'ikinyeteresa nyimba ubuye ndi mu ndege nk'umudazi ko nko muri 2060 bariko baragira plan yuko tuzogira Serrano 2022 rayize le dessin animé ni babubaka ama appartement ni ntuzenya imiduga iraguruka so ibintu byose bigenda mu kirere kubera ko abantu ari menshi kwisi so barashaka kugabanya izo bitanga ama single house bashaka kubaka ubuye mu by'ama appartement no nga mu Burundi batangwe kubizana narabonye muri Europe barabizanye ubuye muri Belgique ho biteye ubwoba kwa ko amabarabara yabo ni matonya cyane récemment igena n'indiyo navuze ati ça c'est pas normal mu rutwa amabarabara n'abarundi bafite amabarabara manini yakubarusha kandi muri ari buraya bakacambya ngo umva ngo agahugu ni gatonya ibiki nkavuga c'est vrai mu ngo numva ndiko ndarabaje kwa ko ivyo ndiko ndiga cimbona yuko vraiment 2060 c'est pas loin en tout cas nk'umwana wanje 2060 umva nibo bazongera batwara igihugu umva ego c'est vrai twe twashaje mugapana cyane muga biriko biza kwindi poem idasanzwe uri kurabitubwira naca cyane ko bikomeye hama rero ubuzima cyo bandanya guterera ubuzima bwabandanyije neza ndiko ndiga naciye ndonka bwene gihugu kitavuga ati ubu uye muri tous les vacances tous les 6 mois nzoza ndaza mu Burundi kuko ndaruha juste nukuri ndaruha mu mutwe cyane kandi cyane gose muganda avuga quand même c'est quelque chose gishobora no gufasha ejo n'igihugu canje nyimba ejo le monde ija mu miduga iguruka moi je veux être un pilote par télécommande ni quoi vite remote you know pour le moment tuvyita amadrone muga muri carrière yanje babyita unmanned aircraft kwako unmanned donc ça veut dire que ta muntu ayitwara nuko uti rero ivyo wiga vya pilotage biraruhisha cyane biraruhisha gose nko muri December ndibuka igihenje naguma naricara nkidoga ndavye ibicu narimeje kwiga ubwoko bw'ibicu kungene ibicu bigenda kungene imvura kungene igwa kuraba igicu nka donc kuraba igicu ukamenya ngo umwanya ukurikira bigenda gutya bivanye n'umuyago hari donc umva hari ukuntu twanye usanga bitera traffic nyinshi biriko biza kwindi poem idasanzwe nuko rero hama rero turabandanya ubuzima bwawe rero bukaba buje shahone twumva ngo yavyaye kufyarira mu mahanga bamwe baravuga ati be washagiye gukunda naho ngo muri West mu rukundo atari bwaronke Bujumbura tubwire biba bimeze gute wewe nyene akazi ntakufise uri kwasubiye kwiga kuvyara uri kwishura bimeze gute tubwire histoire yari imeze gute actually navyaye kuri ntuzenya nkirondera degree ya mbere nkiri mu vyo kubaka niho niga mfisinda mugana yanakora ari ndakunda kurondera tu job duto tudasama contrat nk'ico gihe ntwarinda nakora ku ishure nakora muri bookstore twadandaza ibitabo ku banyeshure ntabwo vyari vyoroshe mugana abana na papa w'umwana donc niwe yokipa ahanini ibintu vy'amafinance vyari binagoye cyane kuko ico gihe Trump niwe yatwara yarahejeje gutwaka ama benefits abantu bose bafite ama green card kera tugishikayo abantu bafite green card bari bafite ama opportunity amwe n'ama benefits amwe n'abanyamerika mugare ico gihe baci baratwaka izo benefits ni retrouver nagira ico kujya nagira ayo mahera make yo kuza barangaburira ntashoye gukora kwa fisinda bambwiye ngo umwana ataravuka se umunyamerika donc cyo wimenye uzoze niyo yo green card yawe mari imyaka 4 cyangwa umaze kuvyara uwo mwana akaba umunyamerika zavuga okay papa w'umwana yarafise akazi gakomeye cyane vraiment muga ico yakora yararihinzu rimwe ashoye gusoma
canke abavyeyi bakamfasha nkagenda mpira nkabwira mama ati mama ati nukuri vraiment jewe habavye muduharage akanyurira agasorori nkagenda mpira nkafungwa. Uri muri Amerika ufise umwana mu nda wabuze ico ufungura wari wiyumva gute? Depression. Naragize panic attack fisinda nibaza ko yuko ngiye gupfa. Nari vyahabuze gatonya nukuri n'umwana ngiye yaragiye kuvayo. Muga Imana nyene yarakinze. Muri mugo buzima abari hari barabizi. Ibujumbura abagenzi bo baramenye ivyo uri kurabamwo canke naho ibikwiye ko twisarisha. Niyo ngiye umuntu ngo ndakenya aca twenga. Iyo ndakunda kuvuga ngo je ndakenya, je ndumukene. Na Amerika je kuri list y'abakene je nukuri diko. Kubera barazi ukungena ubuzima buzimvye hari. Barazi ivyo donc ivyo ushoye kwiyofra. Kwiha. Urumva? Muga je urumva je ahantu ngirira Imana nuko mfise abavyeyi mu mahanga. Urumva bace bamfasha nagize Imana mfise n'umuryango munini muri Amerika nukuri aho ntashoboye turafashanya. Muga nk'umuntu abari wenyene usanga bigoye. Je narabonye abantu baje bavyibushe mu mezi make kubera atamapuro bafise ugasanga baronze bangana gutya. Agapambana amaze kuronka impapuro gacu usanga basiye kuja kuri kakabiri kabo. Amerika iragukanyura canke irakuvyibusha. Baragupoma canke agukanyura. Urumva? Muga jewe rero niyo depression nanagira naguma mvyiboha. Cendo wa muntu yongize depression umva muga nuko ndavuga ngo ni depression muga genre j'étais narumva kumengo ndi déprimé. Sindi busohoke naguma mu nzu. Premièrement naciye ndanagwana ntwahinda. Ishure ndahagarika ko nivyankundira ko mbandanya. Leta irantaye nta mahera ngira. Sindi busohoke ngo basingene no gusama nakayaga ahantu nashaka kuja kwa rukuruka appartement nkicara imbere y'intuze imbere y'ingazi nkasama akayaga 18h nkacesura muhira nkagenda nkaryama. Pendant amezi 9 umwana baravuka. Banyameka bace barantengera. Kubure ngo twama benefits. Uritwara he? Uragenda nyene ukayatoye ivyo biharage ukabiguruka bijya. Ayo ma benefits baba barayiki. Yo barakugaburira baraguha ikintu citwa food stamps. Iyo donc atamafaranga ugira kugira ntuwicwe n'inzara. Mugana bwa cash baguha ikarata utwara ahantu ho gusumira ugaswiping. Mirabesha kuri yo karata naducako. Oya naducako. Ivyo byose ni challenges. Mama ni avuga ati wa mukobwa yita mu Burundi. Ntiwabona kuri kuragora umuryango ico gihe? Oya kubera ko niyo nayo kubandi Burundi bari kungaburira. None ega bamvyaye. Hagaye iyo umuntu avutse avukana umugisha wiwe kandi niyo umuvyeyi akuvyaye nawe nyene hari akantu usanga kongerekana. Nyimba Imana yagoye guhezagira ufise umwana umwe ugashaka kwa kabiri usanga n'umuhezagiro wadutse. Hallelujah. Ko biragenda neza. Ico gihe rero uwo mukunzi wawe mwabana vyari bimeze gute? Ihagera igihe nawe nyene atinya gutaha canke nawe ugasanga ibibazo biri murengeye? Oya nukuri ntabwo yavyicuza ko ega yarabona ko ariko bimeze kuko neje nagira amahera nawe rega ntayo yabafise. Kandi urumva atari buronka amafaranga yo gusoma mu rugo arajahe ucuhungirahe ko muri Amerika atabagenzi babaho umugenzi usanga ari ku kazi. Kumva kandi ko ari wowe wenyene yakora yatezwa gutaha muhira kuruhuka kuko umva yacakora amasaha menshi. Muri Amerika nta bagenzi babaho umugenzi nuwo ku kazi. Barabaho muga mugenda kubonana nta bintu by'ama surprise cyangwa ngo vyamvye kubonana misi yose bibaho. Sanga yemvye kubonana nka rimwe kabiri n'abantu usanga mu bana turashobora usanga abantu tubana muri ville nta n'umusi nimwe turahurira no mwibarabara ngo dutsitarane ko gucyaye. Mwese n'ivyiwiyo. Mwese n'ivyiwiyo. Kandi guhamagara umuntu muri Amerika ngo ndaje kuramutsa uburi kumutesha umwanya sometimes.
aguhaye uwo mwanya rimwe uwa kabiri umunsi wa kabiri ntaguha naya nibikunda nagira ngo muri sama murahurira hamwe abarundi mukaryoherwa muri sama niwo mwanya wo kuronka amafaranga ahubwo niwo mwanya wo gukora kugira urondera amafaranga mugari nawo mwanya wo kuruhukamo so tugiye sama ndende amezi 3 so nk'iyo ukoze nk'ayo mezi 2 ugaruka ukwezi kumwe nyimba nawe nyashaka kuruhuka umeze neza muganga jewe ngira ukwezi n'inusu mu Burundi ukwezi n'inusu muri Amerika mbanza kurya aya mbere nkaje ngenda nkegeranya iyo bagiye muri vacances biriko biza kwindi point bidasanzwe nuko rero ubuzima bucye bandanye umwana aravutse bica bikurikira gute umwana aravutse ama benefice tayaronka umunsi mvyarirako ni nawo munsi ndonka ayo ma benefice kuko umunsi mvyara navyaye le 12 juin green card yanje yakwiza 4 ans le 10 juin donc bari bambwiye nkwije izo 4 ans nzoca ngenda kwa application benefice just ndagenda le 10 ndabwira ati ndinga ngira nshaka kwa applique ndabwira ko mfise inda ntiyanaboneka navyo bemera nanje kuba ibipapuro by'abame benefice ya jewe ni umwana ari mu nda muga mwana ari mu nda yarasikaje iminsi 2 donc du coup bashi basaba kumbwira ngo ndindire banze mvyare iyo nkiyo bampa izo benefice bakanyemera nk'iyo application uwo munsi nari guheza kuvyara nyene nk'inyuma y'indwi nkaba ndonsa amafaranga yo gufungura nabanje gusaba kurindira ukwezi kose meje kuvyara urazi umuntu aje kuvyara ariko aronsa atagira indya birababaza nga nyene famille n'Imana nyene barakinze hama bigenda neza umwana arakora umwana aravutse ivyo utaruzi mu Burundi yuko wovyaye ukabura ico ufungura muri Amerika vyarabaye vyakugishije iki vyanyeretse yuko ni vya bindi muri Bible twese dufise imivumo umugabo afise umuvumo yuko azorya arushe abagore natwe tuzokwibaruka tubabaye so umwe wese afise umubabaro wiwe umuvumo wiwe jewe n'ukuri ndi umuntu ndazi kwiadapta muri situation yose ndimo sindi wa muntu sinkunda kubabara mu buzima ndakunda kuba mfise amahoro so ikintu kimpa amahoro nico nkora parfois amahoro yanje ari gihe abuza abandi amahoro kubera ko bivanye na novuga gute n'ama benefice y'umuntu cyangwa ugasanga umuntu jalousie iratumye ugasanga rero nk'umuntu jaye ariko anashavuje agasanga jewe umuntu akanamfuhira yibaza yuko mfise ubuzima bwiza jewe ubuzima bwanje ugasanga si bwiza kurusha ubwiwiwe urumva ukabona umuntu ngo arashavuye ngo ndafise imodoka yanje mwideni wowe ufise imodoka waguze cash muri je nawe ndafise imodoka ngwangwe kashango ngo none state na bintu vyagusa bihari atubaye mu madeni je mbaye mwideni so je iryo deni ndagemera nkarifata urumva abenshi ntabwo baba bashaka gufata ayo madeni je nkavuga ati you know what reka ndarifata ndazi ko nzogishura ejo urumva nk'ubu je navuga ati je mbaye muri moha target no guheza ishure kugira ayo madeni yose ndayishura kuko mvuga ati aho oye omwa mu ndege c'est sûr ko nzononka akazi c'est garanti urumva jewe vyaye nshonje vyarankomeje ibintu vy'agafyinyi vyaragabanutse kw'ishure nasubiyeyo meje kuvyara nasubiye kw'ishure umwana amaze 2 mois nasubiye ndonka amanota meza kurushayo nahora ndonka ivy'ishure sinasubiye kubigira umukino nuno munsi ndi mw'ishure nka récemment barandunga ikikete bambwiye ko nagiye kuri liste ya prestige y'abana bazi ubwenge kwa manota meza kuko nasanze donc iyo ndi mu kintu ndi concentre muri kimwe nkagiheza ikintu kimwe n'umwanya wacu iyo ndi muri Amerika no kurondera ni ishure 100% kwiconcentra ku ishure nkavayo nkagenda gukora ndagira ibintu vy'ama livraison kuko nivyo bice binyorohera umwanya wa livraison nkagenda nkakora nkataha umwanya wo gutora umwana avuye ku ishure kumwigisha kumurera kumugaburira ivyo vyose
nkamenya ko ari umwanya wavyo ntabwo mvanga ibintu hama nkamenya ngo mvuye muri Amerika ngo ndagiye muri vacances s'il vous plaît abantu bama amahoro jewe jewe yashanje bima kiba cabize banyirekere ego bakwirekere wiryohere banyirekere niryohererwe vuma ko mba narushe wa warushe n'ibintu bikomeye cyane uri kuratubwira umwimburo w'iciye uba mwiza cyane Sharon ati yaja ku murongo uteye ubwoba tubwire rero ya Amerika ubu cyusubira ku manota meza cyusubira gukora cyane impinduka zabaye mu bijanye n'ingene ubona ibintu n'ibijanye n'ubutunzi bwawe n'ingene imbono yawe wahora uyibona zoba ari zahe ubwa mbere nabanje kumenya ahantu ngwaye ubwirabure ngwaye ubugore ico banshinja mu kunyima amafaranga mba ndabasaba kandi nzi yuko ndayakwiriye ndavuga ati jewe ahantu hose umwirabura azohembwa amahera make ateza kuba ahembwa amahera menshi aruta the average y'abera nagiye rero muri ivyo vy'indege ubu uye novuga ivyo ndiko ndakubwira n'ibintu vy'uno munsi ni présent c'est le présent ivyo vy'uko ndi kuri liste ya donc y'abantu bazubwenge sibye ni ibintu nikete bandukiye muri iyi ndwi amafaranga nanje yanje usigaye ndayubaha usigaye menya yuko iyo ndi muri Amerika nta pari nta nzoga nta bagenzi ni jewe n'ivy'iwanje sipaka abagenzi nabakeneye cyane hari abantu tuvugana kuri telefone mugabo umwanya w'ugenda kuvuga ngo ndagiye muri Paris narabikoze n'ukuri narabikoze jusqu'à ce que Covid ivamo Covid après Covid abantu no muri Amerika barahindutse umuntu wese ubu twaramenye icyayi cyo kuba mu nzu ubu je kuba mu nzu nasho bimbwiye kuguma mu nzu nkahamagara umugenzi cyangwa umugenzi yaza ataza birabasha ndazi ko nshaka kwicara nkaraba Netflix nkaraba ikiganiro cawe juste nkumviza indirimbo z'abarundi ndashaka kurondera ikintu nkora ntarinze gusohoka urumva uno munsi ndazi icari cyo kwiconcentra no guplanifier pour ton argent kuko bivanye n'ivyo mbashaka nkavuga ati je rero uku kwezi iyi ndwi amafaranga nzoronka nzoriha iyi facture nzorihiyi ama nzobika $20 yo kugura karato canke kugura agapira canke kugura akantu nkeneye nkavuga ati par exemple nk'amahera nka bourse nka leta ibimpaye yo kwishure nkavuga iyo no kuri singiye kubesha ni direct vacances bourse y'ishuri riri direct vacances nukuri ntana $1 nkura ngo n'amafaranga aza nkari itike nkaca ndayabika hanu hana yubagira ndayatora ngiye nuko bigaca bikomera rero abarundi kenshi na kenshi tuba dufise ngaha mu Burundi barako dukundana turafashanya imanza yaba nziza canke iz'umubabaro yaba n'iz'umunezero hariya gute ikintu kijanye cyo kubana abarundi mubanye neza hagati yanyu cyangwa wese ari busy n'ivyiwe narabonye aho abarundi babanye mu makominote kandi bafashanya naho nabonye abarundi batabanye mu makominote naho nabonye vyitwa ngo bari mu makominote mugaro kubeshanya uzosanga ari babantu muragendana hageze inzoga ebana baraguha canga aye tunywe inzoga tunywe pari ntarumwe azogwanura ngo ejo mu gatondo ngo urakora ngo taha utavyukana gasibe urumva niba abantu bagwamagara turi weekend tesa kirori urumva muga niba abantu babwiye ati ebana nta mafaranga y'igitorongira acabwa ebana nta noti ngira urumva umuntu adashaka kugufasha n'amafaranga y'igitoro one day ariko inzoga kaziguha muga niba nakugaburira oya banakugaburira urumva hariho amakominote entre parenthèses y'akaburirwe nka bijyaye by'abarundi ngaha ayo usanga dusabagenzi bo mu kabare n'amakominote y'abantu vyakwiye usanga bafashanya nk'abantu baba bari mu église nk'abantu usanga babana ugasanga barafashanya n'abandi usanga vraiment kubwira ati you know what niturimo aho oye ntimutubwire donc umwe wese yishira muri categorie ashaka wowe uracagura huje shatse urigira mu ipari cyangwa gusenga cyangwa uvuye n'isinda bibazwa
abo cobana gute hagati yabo co witwara gute uri nk'umuntu agiye yubu mushasha hariya uko witwara no kutitwara birakuraba kuko nta numwe azaho kuraba mu nzu yawe no kuri kw'Imana nta premièrement nta mubanyi ugira nawe barundi usanga ngo turabana hafi na hafi usanga ari usanga atabanza ku drivinga kiyetse mwana mu nzu umva ngaho mwana mu nzu muga ngo urashitse ngo ushikiye nk'ahantu novuga gute premièrement nk'iyo ushitse utegeza gushikira ahantu muri famille canke umuntu akwakira kuko sinyazi ko ari umuntu ava ngaha afise $2,000 vy'idolari vyo kuri inzu canke nubwo novuga 5 yo kuri icumba sinibaza so urashika yego barakwakira hari iki usanga bakwakiriye hari usanga batakwakiriye biravana na ryarushikiye biravana naho ushikiye biravana n'ivyo ushaka nakubwiye juste ico ushaka hariya ni curonka hari abantu benshi bavuga ati je no shika no korera ko ndi umwana atari umufyenate hari abagenda hariya bakaresisa hari n'abandi bibatwara umwanya nkuko nawe uri kuriga kugira ngo ejo bandanye uronke ubuzima wifuza hari n'abandi usanga vyabankiye ugasanga bamaze imyaka myinshi bataza mu gihugu bamwe n'amatelefone b'abatelefone ugasanga ntibakiyitaba benshi bakavuga ati harabaja mu madroge harabaja mu gukora harabaja mu ibi nibi ivyo mu Barundi biriyo biriyo cyane yo hariyo droge yitwa mushrooms ama mushrooms barayahekenya ikintu kihaba nuko tutamenya aho amafaranga ari cyangwa ko dukora uzoshika umuntu azogutwara mu kazi asanzwe akoramo cyangwa mu kazi ashobora kuronka facilement hama bikaca binavana no kunyene ushitse ntabwo ari bose bashika bafise impapuro ivyo ubanza uvyibuke ntabwo ari bose bashika bafise impapuro hama niyo dufashe reka dushake dufate nk'umuntu yagize nk'ayo ma chance akagenda kuri green card cyangwa akagenda kuri regroupement familial wowe urashika ngaho hantu ugasanga bakubwiye ngo amafaranga araha ukaca ujayo utabanzije kwiyumvira no ukasanga urakoze akazi pendant 5 ans 10 ans utari kura progressa mu mafaranga ugasanga kuje kumbwira ko no gukorera umwaka wose gacunyengera ibiceri 50 kwisa aho kazi ndagaheba je niyo ngiye mu kazi dabwe ati munyongera $3 canke nkagaheba no kubera ko usanga ubuzima bwawe buri muri slow motion urumva kuko amahera iyo umaze kumenya ngo haza ya ku kwezi usanga wamaze guplanifya du lundi au dimanche du 1er au 31 cyayo mafaranga akora urumva kandi ukubandanya ubaho parce que le dollar iraguha le luxe ushaka na confort ushaka urumva kandi turi babantu ibintu biguma ku mwaka ibintu biguma bisohoka usanga nimba dufate nk'iki kirata ari 2023 usanga ejo hasohotse cha 2024 kandi ubu kigishaka urumva ushaka ico gihe je gusohoka urumva ugasanga imodoka yawe urayiguze ni 2022 cyane 2015 uronse dufate nk'utwo duhera tw'amatax amahera y'amatax turonka muri za avril ukaca usanga uragize ati reka ngende gutwara ka kaduga kugira ndonke ishasha ugasanga uba muri competition n'abazungu uri mwirabure kandi amahera ugira ugaca mu madeni uba utangwa kugira depression ko gushaka ibintu bikurenze ntabwo abantu ntibamenya aho amafaranga budget bafise ngo baplanifie par rapport ya budget bafise nyimba ukorera amafaranga 1,000 uragenda kugura ikirato c'amajana 3 kubera iki kenda ugura ikirato muri Walmart kigwa $5 cyangwa gitume ko muri village market cyangwa gitume ko muri village market abarundi baguma batsa ucambare ufuma wambara fake nuko uri kuratubwira ibintu ngere bimeze ndakeneye kumenya amahanga rero warayabonye warangena ameze umaze kuza inshuro nyinshi uza 2 fois mu Burundi 4 fois par mwaka oya ivyo vyo ku mwaka bitangwira ne pass ego sangira waronse umutipe mushasha oya narose passport wow kintu ciza cyane bagene kumenya umuntu aba hanze ariko ararondera ubumenyi ariko ararondera inoti hariya atazaribwa kugaruka mu Burundi hari cyahomba aragihomba muga umuntu wese n'amagolo yewe
jewe naravuze yuko imyaka 35 nzoba ndi mu Burundi avec une situation financière iri nziza. Ntari mu Burundi kuri iyo myaka nzoba ndi kuri situation financière nifuza muri Amerika. Donc iyo ari nk'umuntu w'umurundi hariyo n'abantu bagenda bakavuga ati ntituzosubira badashaka no kumenya n'ibijyanye n'Uburundi, badashaka no kumva ngo Uburundi bumeze gutya, ntubagore mu mutwe yabo. Kandi ayo kubwira Claire twamanutse nk'umufuko w'amakara. Urumva umuntu nk'uwo biragoye. Jewe nshaka ko kubona Uburundi butera imbere. Ndakunda Uburundi cyane gose cyane gose. Biranashisha niyo abantu bako barambaza ngo uvahe, nkabwe mva mu Burundi akacambwira ngo Uburundi buri he. Muga iyo ni opportunity nawe uburonse bwo kuvuga ati naha. Wifata ingingo yo kugira mu myaka 35 zo bwabutse mu Burundi uhebe kuba muri Amerika. Kuri kiguheba kuba muri Amerika? Stress yaho irarenze. Stress yo muri Amerika irashisha. Nuko kuntu na sociale genda umuntu nkunda kuba ndi impande y'abantu benshi, kandi apana umuntu ndakunda kuba ndi impande y'abantu benshi kurusha kuba ndi jenyene. Ndi jenyene cingira ivyiyumviro vyinshi, cinangura kwandika. Cinangura kwandika. Kera nkigira ibintu byo gucafa amazu, niho iyo stress ifashe nace nicara ngatangwa gucapa amaplan y'amazu, nkasanga mfise nk'amaplan nka 10 natangwe mbwa ntigeze mpeza. Urumva kubera uko kuntu nyene, donc bangiye ndagiye juste pour me déstresser. Nk'umuntu uramaze kubona nk'umuntu acapa, hari nk'abantu usanga bacapa bari harimwo anger, harimwo ishavu. Ni nk'ibintu nk'ivyo ugasanga ndacafite nk'inzu, ugasanga ni juste échappatoire atari inzu yo kubamwo, ugasanga nyene ni ikintu cy'i design kiri bizarre. Umubwa ngo nandika nk'ama poems kende bishamwe poem, ugasanga ndavyanditse. Ko biza kwindi poem dasanzwe uti je muri Amerika zo bampunze stress. Hari ababona ati turi mu Burundi naho tuzoba duhuze stress tugiye muri Amerika. Tuvyite kufyina. Umva umwe wese acaraba shwayi yo je mva yo ni shwayi je narabaravye. Je mbaye hari hameze gutya, mbaye ngaha hameze gutya. Mu Burundi hararyoshe iyo ufite amafaranga. Je amafaranga nanje shaka kuza kugira une entreprise y'ikintu canke ntivyongera nanje twongera amafaranga jenyene. Ndashaka gutanga ku kazi kwitwa bosi. Hamwe uvuga ati man utampeze agenda bajya abantu ndiko ndagaburira uzoba undenganije. Urumva hakugenda uzokorera umuntu hariya azogufata nabi, uzotaha umutwe wasanzaye wakoze amasaha 10 ku munsi. Nihoriki jewe nihoriki aba esclave barakoze barahejije. Jewe je suis là pour récolter, je suis pas là pour être un esclave encore. Utamasaha 10 ku munsi umva ari menshi. Sinshobora singiza ketse nikoresha ari je ndayihaye sava pana ngo umuntu arayanyandikira. Sindabemerera. Biko biza kwindi poem dasanzwe uriko ratubwira ikintu gikomeye. Watubwiye mu rugendo rwawe yuko wavyaranye n'umuntu atari umurundi. Biroroshe kuvyara n'umuntu mudasangiye umuco. Nana gato ubwa mbere bambwira ngo sinzi guteka. Kubera nateka ingeze z'abarundi, bashaka kumenya inge zabo, baranyempoza uko mfata umugabo mu nzu, novuga gute barashaka kunkontrola. Je nanje nari narabwiye n'ukuri mu mbabarire ivyo je navyo nshoboye. Umugabo yumva ari inconfortable, yaje kurondera umurundi kazi, ashaka kugenda kurondera ubu muri west wawe. Yashatse est ko hari abagore beza, hariyo culture yacu. Jewe nawe afise culture yiwe, ifo ko culture tuzishira hagati kuko turi no mu mahanga atwempoza yindi culture. So fashe culture yabo nkayigira prioritaire. Nasanga nicaye muhera ndikumva umugore wo mu rugo. Janje ivyo iyo siyo target general mfise. Target yanje yari uko umunsi umwengera ahantu either mfise umugabo canke ntamufise, muga nashaka kuja kuri iryo shure, nashaka gukora ku kazi gahambaye. Nabo hari ukuntu hari ukuntu nimba atari banga umugabo yava mu kigo cyawe. Côte d'Ivoire. Yamoussoukro. Abidjan. Abidjan est fou. Mais on s'en fout.
parmi nous il y a des fous mais on s'en fout. Abidjan est doux. est doux. Wero zijya bara zikatika nyene aleze ukavuga ati aha naje namaze kuba mu Ivoirienne Burundi Ivoirienne Americano. Ego. Burundi Americano Ivoriano. Aho cyo tujya mu Gitariano. Bikuza kwindi poem idasanzwe nuko bibonanye bikomera kwindi poem idasanzwe. Uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane. Hari abantu bacabona umenga nivyo turi mu kintu cya emancipation de la femme. Umukenyezi nahaguruke nakore ariko akabona ati rimwe na rimwe umukenyezi atari ko arakurikiza gufasha umugabo wiwe mu mabanga mu kurera abana n'ibindi abarenze bwirizwa ry'Imana nawe ni kuvyumva. Ubwa mbere jewe nibaza ko urugo rugirwa na babiri. Jewe gituma nanka ivyo famille mbwira nuko jewe no twari tubange twavyumva kumwe. We yarambwira wowe ugenda kw'ishure wige uzogende promema yarakunda guteka. Papa w'umwana wanje yarakunda guteka cyane gose. Jere yamambwira urazi none uzogenda urondera amahera uzibaza ndakugaburira nkashitambwira ati ariko hari kiryoshe nk'ico. Urumva hari igihe ubura no muntu ugasanga murahuje mu bintu abandi badatahura kuko baje bavuga ngo je ndamutegeka. Urumva nkamaze nece ndagutegeka kuko je n'ukuri naramwubaha. Urumva kandi nawe nyene no mu bintu vraiment yoba yavuga yo twoba twarapfuye indero mbi vraiment yanje njyanayo yovuga. Urumva mugabo iyo utanguye kugira urugo nakaza kubwira bagende barabizabo ubwo banje ndagwibonera umunsi tutazaduhuza n'uwo tubana mu rugo ndense zogenda dusabe impanuro muga kuza kumbwira ngo ni revolte kuvyo tuba twumvikanye n'umuntu tubana mu rugo sishaka kuvyemera. Byaba ari ibintu bikomeye cyane guhuza tu na communication. Kwini poem idasanzwe nuko mukeneye kwibanira kinyafrika mwibere muri Amerika. Ego. Uratubwiye amajambo akomeye ku kintu kijanye n'imico ibiri. Itatu. Yari itatu. East West America. Byaba ari ibintu bikomeye cyane. Uko tubwira ibintu bikomeye cyane nuko tugomba dushana abasozera uratubwiye ivyo. Isomo y'ugo rugo nago wasigaranye niya mbe mwapfuye kugira muvana. Isomo bwa mbere ryo nakuyemo nuko naramenye gufata neza kumenya gufata neza umugabo ukamenya ngo umugabo c'est pas nabwo ari igikoko n'umuntu nk'abandi. Ego c'est vrai abagabo baragora muri communication muga bashaka barafise ibintu bakunda kumviriza. Abagore ntitwumviriza tuba tuzi ko abagabo iyo mudukunda mutezogira ibyo dushaka kandi kenshi nico tumuco usanga n'abagabo barambirwa à un certain moment ukamenya ngo kujya nanje shaka kumfinisha nanje niko nshaka ntegeza kumufyinisha. Urumva ukamenya ngo nyimba anshumbiye no munsi ubugari ejo nzomucumbira nanje. No nkamenya ati uno munsi nyimba nguriye agasaha keza ejo nanje ndayanose nzokamugurira. Urumva pa kubera competition muga kubera ko iyo umuntu abwirira ikintu nawe nyene ubwiwe abashaka yuko aronka ça en retour. Nubwo la famille jewe yashaka kunkontrola muga quand même hari ibintu barambwira ubundi culture yacu imeze gutya na gutya nyitorera jewe ivyo nkuramwo dushaka gukoresha mu rugo rwacu n'ivyo tutagiye gukoresha. Urumva par exemple nkamenya ngo yavuye ku kazi akamassage akica nkambwe yashiri cyane ndabwiye massage ubabaraye nk'ibitangwa navyashaka mugaye sata mu mayati vyara relaxa. Urumva nkamugira iyo massage akagenda akaryama aruhutse hamwe no mu gatondo yazinduka aryohewe yazinduka afise energie kambye sheri nukuri ni journey onaza nukuri ndaza kukuzanira kana. Urumva kubera iki mu mutwe ntabwo arushe ntabwo afise inzigo ari relaxe niyo usanga muyaga uca usanga muyaga neza
kumenya umuntu ryari utamwataka kumenya ryari kumenya kuvugisha umuntu ibintu bikomeye urumva utenze kumutsitaza ko abagabo batsitara ku kantu gato ego yabo iri très sensible ukamenya ngo ego y'umugabo yica ku ruhande gutya kugira ntihaze ibintu vy'induru komeza kuyini poem da sound twaba dushaka basozera utubwiye amajambo menshi cyane niki kinobwira urwaruka rw'abarundi abavyeyi abakunzi bakunda yuko twebwe twoguma dutera imbere twoja kwiga hanze twoja kurondera inoti niki kinobwira wadukurikiranye no munsi kugira ngo dusozere ikiganiro premièrement novuga nko ngaha mu Burundi igihugu kiracari en voie de développement mu nzira y'amajambere hari ibintu bimwe nka leta usanga itari kirabona kubera ko gouvernement irimwe abantu bakuze gusa n'abajene bariko barashiramo kandi natwe iyi generation yacu nabwo tukiri abana tumiza 30 bamwe bariko barageza 40 ans generazo ko nka leta ifashe igashira abanka nk'ugwaruka muri leta bakamenya ngo isi rikija kuko technologie kituma isi yavansa kuri ya lure iteye ubwo uzimije telefone ukwezi kose ukagaruka uratakara no muri WhatsApp usanga ibintu vyahindutse tukamenya ngo turakeneye abo bantu batatugiza abaminisitiri batugira abakonseye basi tubakonseye mugana aho nyene bakamenya ati nibihe twumviza nibe tutumviza ko natwe turarenze generation yacu irubahuka turi muri generation y'abantu bubahuka bashaka kujana na allure iteye ubwoba umuvuduko uteye ubwoba muga kubera ko tuba dufise nk'abo bantu badukurira bakamenya ngo twogira balance yaha na hariya nka jewe ibintu mba niga nkavuga ati shaka kubikoresha muri ibi nka bakaba ouvert kugenda kwiga mu mahanga ntabwo ari byo vyonyene ntabwo ari byo vyonyene ubu nibigikenewe leta ifo kwizana ubumenyi bwa YouTube twe nka je kwishura ibintu byinshi ndavyiga kuri YouTube muga hariho ibintu nga mu Burundi yugize recherche kuri YouTube batakwereka leta ikadufasha ikatuzaniye ubwo bumenyi bakaduha ubwo bumenyi kuri YouTube hamwe n'umuntu ashaka nko kwiga ikintu agenda kukirondera kuri YouTube vyorosha atarinze kugenda mu ishuri kuko ubuye nibigikene ko tugenda twese mu ishuri jewe nk'ibice 50% umwigisha ibintu asigurira banabikuriye kuri YouTube amama link ngo genda urabe video genda umviriza iyi kunyene meze ugasanga iyo video ndiko ndayumviriza inama n'ama réponse y'ibibazo nari mfise canke n'ibibazo nogize muri kazoza urumva kuko twebwe turi muri monde ya TikTok niko nsiganda yita monde ya TikTok natwe turi abantu dushaka kuraba utu video duto ubu ibintu vya kera vyo kuraba documentaire y'isaha yose usanga abantu barasinzira nibikunda muga muri yo way basikiye bakiriya n'ama video kwigisha urumva ugasanga umuntu afise ama video ama content yo kwigisha ibintu gusa ugasanga technology ibintu vya camera vya photography gushona gucapa ibintu nyene bishobora kugufasha mu buzima ugasanga biri kuri YouTube donc nka leta idufashije ikazana nk'ivyo bintu usanga n'abantu tuba tugiye hanze tuvuga ati you know what era genda urabibi nkagusunikira iyo link ukabiraba muga vyose biva hehe hejuru Sharon ndagushimira cyane nizere ko n'ikindi gihe nitwamagara muzotwitaba ego niho nzobandi ego